ba Pepe Ishengero, Andy Kennedy uyu atangura, Amy Kennedy ni madamu wiwe, Suzy n'umukobwa wiwe na Ruth. Mashaka kwicara. Hari abandi bana babiri bafise bataje, afite abana bane. Rero nashaka gufata iminota nk'ibiri gusa canke 3 ngire ico mvuze kuri Andy Kennedy. Abatari bakenga baramuzi, abakera baramuzi. Haleluya. Abakera baramuzi, ariko n'abatamuzi bari ngaha canke kuri YouTube barazi Intahe yanje. Haleluya. Naba nabashinga Intahe nkababwira yuko ivyo naciyemwo byinshi zitabisubiramwo. Kongo Rubumbashi murabizi, inda mu mpuzu murabizi, ibirato bimperera ko amashata ahera murabizi. Haleluya. Ewa harageze ahantu ndagira business mu Burundi, business irahagarara. Nagize business mu Burundi muri 2006 majambo make simvuge byinshi zinkora mwanya. 2006 Imana irambwira ati hagarika business unkorere full time. Nibishoboka banza unyereke ico nkora. Niho nemera gukorera. Imana avuga ati ugara ndanga kugara. Turanigana n'Imana umwaka wose. Bazi Imana cyikora yaciye ugara robine. Business irahagarara. Ndavuga Imana ndagiye mwibarabara none ndakugaburira wewe. Chamara umwaka 2008 mbayeho manu ubusi kuwundi. Hariho kwizera nk'umugorotsi wanje zobeshwa niki? Ivyo twese turabivuga mugabo si twese turabibamwo. Hariho kubibamwo utazi ngene uzofungura ejo mu gitondo. Hariho kubibamwo utazi ngene rihinzu. Harageze igihe muri iyo myaka 2008 birananya kuriha rwayahomba n'uwo twabana ndatereba ndatekera ndagenda hehe ku biro hariho ministère yitwa association aide nja kurara mu cyumba cy'amasengesho hariho agakeka n'akamatera gato kangana gutya namara kavuga 0.90 amwe yambaje ngo ndashaka ko naka 0.90 ndambwa nagize ingorane aka 0.90 nagahaye umukozi bida bimenya no kabika nkakaje muri musée nkakabika sinibagire aho navuye hanyuma nkiri kuri akamatera nyene ndonka inyibishurira donc révélation muri 2009 umwaka gwitangura donc révélation y'ubushobozi bw'amashimwe, the power of praise. Haleluya. Imana iranje bishurira bice mu yigisho numvise iranyereka ati nubwo usenga urasenga urashima ariko uridodomba. Cyumva rero devise aho yavuye. Haleluya. Kirazira nasaza kwidodomba ariko kwanziritse ariko kwanyishe nubwo nasenga nubwo nisonzesha naridodomba bazimana ni none mana ibi bintu nibiki ko ndagukorera ko ntari mu vyaha kwereka ivyose vyugaye ariko simenya aho bipfira. Haleluya. Ni vyiza kumenya aho bipfira. Camahindura rero isengesho ntangura kutazira Imana, adoration imisi yose njyama hahandi ntazi ngene ndi hande amezi 2-3 ntari yarwaye hamwe ubonanye n'inzu gacinyuma ntabirashikira kukwepa umbaye abagowe n'abana n'ubaye abo kabaye hanyuma ni muri iyo situation rero ndamara kuva mu kwezi kwa mbere 2009 mpimbaza Imana ndatazira Imana nsenga ndirimba Imana mvuga ubwiza bwayo nkavyuka saa 10 nkavuga ubwiza bwayo nkaja hanze nkaraba inyenyeri habwa Imana uri Imana urahambaye kaza numva mu gutwi satani urashonje tu ikivuga vyose urashonje kandi nabandanya gutyo urapfa habwa satani naho mpfira mu mwami kandi ngana mu ijuru. Haleluya. Cyaguma gutyo kuma mpimbaza Imana umwanya wose bwati ibintu nabonye ko ari ivyo kuko urakwiriye amashimwe uko bimeze kose haragerege ngafata nkaraba myaka 10 iheze umwaka ku mwaka nkandika nkiyagaza nkarondera mbega ikindi nibagiye n'igiki 2004 nibagiye iki nkavuga utuntu dutoya. Haleluya. Aho nashima Imana ku bintu bito kuko nahifise ikirato kidatobotse. Abwira Imana ndibuka mfise ikirato kitobotse. Ndibuka ishati ikuma mpindura ikoro nkuma mpindura gutya. Ndibuka inda mu mpuzu niyagaza gutya. Abwira Imana ntihajya hose nahavuye. Nuko ntarashikaho nkwiye gushika ari kuri Imana nanopfa pire mu mwami. Kora vyibuka umunsi umwe hari samedi namwe bw'Imana ni urero nari ngi celibateur hagera abacelibateur nabwira abacelibateur ngaba duza amaboko abahungu n'abakobwa tuza neza reka nta bita isoni ndabwire wo kiri celibateur profita hari ibintu agishaka gukora no munsi nakora kiriya gihe uri celibateur urashaka kwiyugarana ugagana ugahinga wenyene nta ukurondera uri kumana ndiho gusa
uri umuhungu uri umukobwa ndabwire andasenga uno munsi mugasenga uko nasenga kiyagiye seriba ni ikintu ciza nimuvyanke amen ko bitavuga amen narasenga nayo bw'Imana ni samedi rero samedi zizosura kugira iki zizosura gusaba ikintu kimwe nako ijambo rimwe dukoresha mu isi ngo gusorora gusorora igiye gusezagira cyangwa gusorora igiye kuguha gusa gafata samedi nkaje imbere y'Imana avuga ati uno munsi mvuga wewe gusa mvuga ibyo wakoze gusa iyugarana mu cyumba ya chambre y'icyumba cy'amasengesho nkamara amasaha 4 5 6 umunsi umwe nasenze ariko yavuga ibintu byose yaremye mvuga ibyo yakoze mvuga ubunini bwayo natura izina ryayo Hébreux 13:15 ohereye 13:15 ngo mwature izina ryiwe ngo n'iminwa yanyu yatura haleluya ndabana amasaha hanyuma narushe canaryama kugakeka ndubikinda ndabivuze kenshi kandi nzobisubiramo mu myaka 30 ndema nkiriho nzobisubiramo kuko abantu bataravyumva nzobona bisubiramo bumva ubushobozi bw'amashimwe akwega presence y'Imana aya kwidodomba akwega presence yande ya satani y'Imana ndavuze mu Imana kwidodomba bikwega satani amashimwe akwega Imana ibibazo byose ufise nubwo ufise ibibazo nubwo byanse bibishe nubwo kwibaza ngo Mana kubera iki nkoye iki uragura satani avuga ati idodombe cyane kugira kurangira tapi rouge kuranze ndubikinda ndiko ndaruhuka mugandi ko na medita haca bikintu ntabwigera mbona mu buzima bwanje numva ubushobozi umuyaga ngo mu cyumba amadirisha apana ngo mu ndoto amadirisha nayumva n'amatwi aje mu cyumba gutya imiryango ibintu byose cangira vision apana kurota vision mbona umuntu yinjiye yambaye cravate n'ishati ya bleu na valise diplomatique acarinjira umujyango nduguruka amaso kumuraba ndamubura cyangwa ijwi mbwiye ngo ndarungitse umumarayika akomeye kukura muri iyo situation aguhindure agushikane aho nateguye gushikana Imana yambwiye muri 96 yuko hariho igikorwa izoma kinini cyo kuvuga ubutumwa ku isi yose 97 njyamye hasi kwivu apana kwisima kwivu muri Kongo Lubumbashi numva ngo wewe uzonkorera biciye muri internet sense jambo internet na email nari ifise njakoza wanje cyo internet barambwira ati ni ibintu nanje ngo nayumvise yo shira hamwe gurabaho abakongore ko bamari Sevyarinzi ariko Imana yambwira je gituma mbona muri kanguka logo harimo ordinateur hagati Imana yambwira ati nzogukoresha muri technology abantu bazokizwa muri technology ingwara zizokira muri technology Imana yambwira ati ndakurungiye umumarayika akomeye agiye gukura muri iyo situation hacindwi zibiri mbona email vuye muri Tanzania y'umumissionnaire w'umunyamerika ambwira ati hari umukozi w'Imana avuye muri Amerika aje mu Burundi ngo akeneye umuntu amufasha azomara amezi 3 uwo munsi nyene twanze gura no umukozi w'Imana ni Eddie Kennedy ashitse twarabonanye turaganira ku mugoroba uwo munsi nyene iyo email nayibitse abashaka nzoyibereka hari mu 27 Mai 2009 iyo email nayibitse araganira nanje arambaza none ndabona aha hantu none aha he naho nkorera mugana naho nyene yego naho nkorera none ubahe kiyozo yambajije ubahe umva mbangaha nyene none hariho chambre mbo ajya mujyango ni chambre ya oya ya cyuma cy'amasengesho ndashaka kuraba kiriya cyuma yumvirera mushitsa kuvuga ngo ndashaka kuraba hariya ngo nyugururira ndamugururira asanga agakeka ngaha n'isima nujyama he igitanda kiri he ndafise akamatera gato kari he ndugura hari akabati k'impuzu ndakugurura mvyuse cyane akazinga agashira hariya ndugura ndakamwereka akabonye kagira amarira mu maso bihetse tuvanye acarafata ukuboko ngo mu mpwemu yanje ndumva yuko tuzokorana nabibwiye abantu muri Bruxelles ndababwira nti umunsi tuhura nawe navuze mu Gifaransa navuze nti c'était la fin de la fin
yari iherezo ryo gusonza kuko ayo mezi 3 twamaranye yanzara yo ayibonye baje yanzara nayibagiye iyo misi twari kumwe narafungura ngahaga tumaranye amezi 3 agiye acarambarira ngo fata urupapuro n'ikaramu wandike ibintu ukeneye kugira ushobore kurya ushobore kuronka bisi kandi ushobore no kuronka amayinite ya telefone n'inzu kurishoye kuyiriha n'inzu yagashizeko ndayimwandikira bende kubyandika ngo nyandikira ideni ufise ko ya banki bamwe bantelefona nkaraba telefone nkabona banki nkiyumvira mvuge mu ndimi mvuge muhe ngo na banki wandika amafaranga uyifitiye acagenda ahura n'ishirahamwe yiwe bagira inama acayandikira ngo bemeye kugushigikira kuva muri 2009 uri kwezi loyer yararihwa ration yaraboneka telefone yaraboneka amafaranga ya bus yaraboneka acaranshigikira kugira mpeze yashigikira imyaka 9 uyu mugabo haleluya uyu mugabo mubona ni umuvyeyi wanje mu mpemu si umuntu afasha gusa ni umukozi w'Imana yumva ijwi ry'Imana kandi yubaha Imana ciye bugufi Imana ishimwe aranshigikira aransohora uwo mwaka nyene 2009 niho twamenyana na Nadia iyumvira ibintu Imana yakoze twamenyanye nawe haciye 2 semaines indwi zibiri mbonga email ya Nadia nawe nyene turi kumwe endi niyo muntu wa mbere yabonye ifoto ya Nadia Imana yuguruye byose iby'impwemu n'iby'ubuzima hanyuma kuva icyo gihe rero kuva 2010 aransohora ndagira mariage banshigikira uretse bariha biro bakariha n'inzu mbamwo bakariha na ration bakariha n'amata y'umwana imyaka 9 inye muri yokora ivyo bintu atari Imana mutegetse nashaka no gushimira Emi madamu wiwe haleluya kuko madamu wiwe yategeza gusinya kuri sheke kugira amafaranga aze mu Burundi hamwe Emi yari kuvuga ngo sinsinya nani faranga nari kuro nawe nyene mukomera amashi haleluya rero imyaka 9 mutikweke iyo myaka 9 rero harabaye ibihe bigoye kuri we ko ntari umutunzi yarigora hari ibintu yaheba mu buzima bwiwe kugira ashigikire jewe hari igihe yigeze guca mu bihe bigoye akoresha amafaranga atanafise kugira je sinsonze n'umwana wanje ntasonze muravyumva Imana yategetse umuntu Imana itegeka ibikona igategeka n'abapfakazi iracinzira ahatari inzira ikibazo cya nyuma cyo ndangiza ngira ndangiza ikibazo cya nyuma muraza none ko iki yahagaritse ntabibazo gituma yahagaritse kuko namwandikiye nabwo ati uzi amakuru Imana yaramezagiye uno munsi ndafite stabilité rero jewe mu bantu ufasha raba bandi ufasha kuko jewe Imana yamezagiye mwana majambo yaransohoye haleluya nashaka kuvuga Intahe kugira benshi babivuga cyane uwo muntu ninde Imana ishime ko akiri muzima ndayivuze yumva Imana muhezagira haleluya yasere mwese mukona amashi Andy Kennedy Imana ishimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I love this man. Ndakunda uyu mugabo.
He has been my translator. amaze igihe cyane ansobanurira. Sometimes he has to run and jump to keep with me. rimwe na rimwe byarasaba ko asimba kirukanga kugira ngo tugumane turi kumwe. You know, the first time that I preached here uraza umunsi wa mbere nabagira ubutumwa ngaha was in 2009. hari mu 2009. And I want to thank Pastor Aimé shaka nshimire Pastor Aimé for the opportunity again to be here today. kubona yashoboye kuma kano kanya kandi kugira nshoboye kuba ngaho no munsi. So when I came in 2009, igihe naza mu 2009 ngaha I told you that I had a wife narababwiye ko narifise naronse umugore and I had children. kandi yuko mfise n'abana. And then I came again some years later mu nyuma naragarutse nyuma y'imyaka mikeyi and I told you I had a wife and some children. kandi narababwiye ko mfise umufasha n'abandi bana. And then I came again hamba ndagaruka kandi and I told you that I had a wife and some children. narababwiye kandi ko mfise umufasha kandi n'abana. But I think maybe some of you began to wonder, kumbura bamwe muri mwatanga kwibaza ibibazo mutangaye, does this man really have a wife and children? kuri umugabo arafise umugore n'abana. So I want to ask my wife and my children to umufasha stand. wanje n'abakobwa banje bahaguruka agiye kumutora. Stand up for just a second. haguruka. I want to tell you how much I love this woman. ngoma nababwire kangahe nkunda uyu mugore wanje umufasha wanje. She is a mighty woman of God. n'umukozi w'Imana adasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Chris was asking earlier, Chris yakarabaza mu gatondo, maybe there are some bachelors here. kumbure hari abantu ngaha batarubaka bakira basore. If you are a bachelor, nimba uri umusore utarubaka cyangwa uri inkumi, I don't know what you're looking for, sinzi ivyo uri kurarondera cyangwa uri kuraraba, but you need to be looking for a mighty woman of God. ariko uzorondera umugore w'umukozi w'Imana adasanzwe. You know, Emmanuel and I are standing right on this location. jewe duhagaze ngaha muri kino kibanza nawe. But the last time that I preached in this church, igihe mperuka kuvuga ubutumwa ngaha, we were not standing in this location. ntitwari duhagaze ngaha, We were standing over here. twari ngaha muravyibuka. Yes, it's true. It's true. sukuri none. ntihari bwahinduke. How many of you have been coming to the church for maybe 1 or 2 years? ni bande muri mwebwe bamaze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ngaho ino shengero? Raise your hand. duze ibiganza vyanyu. But how many of you have been coming for 13 years? ni bande ngaho bamaze imyaka 13 baza muri ino shengero? Oh yeah. So the church was over this way. Now the wall was over this way. ishengero ryari ngaha ryagarukira ngaha ahari ivyo vyuma ngaha. I can even see on the floor right ndashobora kwibona no here. ngaho bakwicuma ngaha murabibona ngaha. So I have preached in your church before, rero naravuze ubutumwa mw'ishengero ryanyu bwa but mbere, I was standing over here. mpagaze ngaha, But now I'm standing here ariko uno munsi mpagaze ngaha because of the mighty things that God has kubera done. ibihambaye Imana yakoze. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Yeah. You know, I planned to preach a message today, uno munsi nateguye kuvuga ubutumwa, but the Lord knows what I have to say. ariko Imana nizi ivyo nza kuvuga. We can sometimes make a plan, rimwe na rimwe turashobora gupanga ibintu and then imigambi, sometimes God can change that plan. hama rimwe na rimwe Imana igapangura iyo mipango yacu. Hallelujah. Hallelujah. So before I begin my message this morning, imbere uko ntangura ubutumwa bwanje uno munsi, I want to share one other verse with you. shaka sangire namwe umurongo umwe gusa. Chris had asked me earlier this morning, Chris yambaje mu gatondo hakiri kare or last night, canke ejo mwijoro, what are the verses that you're going to preach from? mbega imirongo uzovuga ko ubutumwa ejo niyi. So I gave him those verses. naramuhaye iyo mirongo, But the verse I want to read to you is a different one now. ariko umurongo shaka nsome uratandukanye n'ijya yindi. So in your Bible, in 1 Corinthians chapter 2, rero muri bibiliya zanyu mu biko igice cya kabiri cy'abikorino igice cya kabiri, Chris knows this is one of my favorite passages of Scripture. Chris arabizi ko uyu murongo ari umurongo nkunda cyane. Abikorino ba mbere igice cya kabiri umurongo w'icenda aravuga ngo, ariko nk'uko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yavyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo.
mwemu asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. 11 ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mwemu yiwe ari muri we, niko n'ivy'Imana biri, nta ubizi atari mwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe mwemu y'isi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Amen. Hallelujah. Today, uno munsi God has given to us something. Imana hari ikintu yaduhaye. Today, uno munsi, right now, ubu nyene God has given us something. hari ikintu Imana yaduhaye. Verse 12 umurongo wa 12 says what God has also not given to us. iravuga kandi n'icyo Imana itaraduha. He has not given to us the spirit of this world. Ntaraduha mwemu w'iyi si. He has given to us His own very spirit. Yaduhaye mwemu wayo ukuri. And He has done this for a reason. Kandi yabikoze kubw'intumbero So kanaka. that we might know the things that we are receiving from Him. Kugira ngo tumenye ibintu two turakira dukura kuri we. Things that He freely gives to us. Ibintu duha ku buntu. This is what verse 12 is Ibi describing. nivyo umurongo wa 12 uvuga. You know the spirit of the world Murazi mwemu w'isi has news to tell you. arafise amakuru atubwira. The spirit of the world mwemu w'isi says that Burundi is the poorest country in the world. atubwira ngo igihugu cy'Uburundi n'igihugu gikenye ku isi yose. Do you know what it means to be poor? Mbega urazi ico bisigura kuba umuntu akenye? Poor means you have nothing, Nukuvuga umuntu akenye nta kintu na kimwe ufise, or you have so very little cyangwa ufise akantu gatoyi that you have nothing to give someone ariko else. nta n'ico ufise ushobora gufashisha uwundi. That is the spirit of the world. Iyo ni mwemu y'isi. But you have not been given the spirit of the Ariko mwe world. ni mwahawe mwemu w'isi. All of the media, amaradiyo yose, all the news in the world, amakuru yose twumva ku the isi, spirit of this world, imwemu y'iyi si, the message of this world ubutumwa batanga bw'iyi si is to tell you as a Burundian that you are poor. nukukubwira yuko mwebwe nk'abarundi ko mukenye. But I see a people Ariko je mbona abantu who are not poor, badakenye but they are rich in God. ariko batunze mu Mana. Hallelujah. Hallelujah. You have been given another spirit. Mwebwe mwahawe iyindi mwemu. You have been given a spirit of God. Mwe mwahawe mwemu w'Imana. And by the spirit of God, Kandi biciye muri mwemu w'Imana you know those things that He is freely giving you. urazi ivyo bintu yaguhaye ku buntu. That makes you rich. Ivyo bica bituma utunga ucika umutunzi. Amen. Amen. How do I know this is true? Mbega jibi ndamenya gute ko ari ukuri? My wife and my daughters, Umufasha wanje n'abakobwa banje we come from America, tuvuye muri Amerika, a place where everyone says people can be rich. aho abantu bose bavuga ngo abantu bose babe bashobora kuba ari abatunzi. But I have met many people Ariko namaze guhura n'abantu benshi who have more than the typical Burundian. bakenye nk'abarundi bakenye. But in this house, Ariko muri ino ngoro they do not have the riches you have. ntibafise mwebwe ubutunzi ubwo mwe mufise. Because I sense in you a richness of the Spirit. Kuko ndumva ubutunzi mu buryo bw'imhemu muri mwebwe budasanzwe. Hallelujah. We came in this morning and sat here. Twaje mu gatondo tushaka twicara ngaha. And of course, other than a few words, we know none of your words. Ariko kiretse utujambo duke twa tuzi mu Kirundi, amajambo mu Kirundi ntayo tuzi yandi menshi. So, we don't know what you are saying. Ntitwari bwumva ivyo mwariko muravuga ntitwabitahura. We don't know what you are singing. Ntituzi ivyo mwariko muraririmba. We don't know what you are praying. Ntituzi n'ivyo mwariko murasenga amajambo mwavuga. But we know what you are saying. Ariko turazi mwariko And muravuga. we know what you are Kandi praying. urazi ivyo turazi mwariko And we murasenga. know what you are singing. Kandi turazi ivyo mwariko muraririmba. Because the same Spirit that is in Kubera you iyi mpemu iri muri mwebwe is the same Spirit that is in niyo me. mpemu iri muri jewe.
We are serving the same living God. dukorera Imana imwe nzima And He makes each of us rich kandi twese atugira abatunzi by the Spirit that He has put within us. biciye mu mpemu yashize muri twebwe. Hallelujah! Hallelujah! Oh, I can see it in this place. ndashobora kwibona muri kino kibanza In my spirit, I can see that mu you are mpemu yanje rich. ndashobora kuvyumva ko muri abatunzi. Like Chris was telling in his testimony, nkuko Kristo yakabwiye intahe yiwe the Lord instructed him, Imana yaramutegetse stop complaining. hagarika kwidodomba Just worship me and pray. impimbaza usenga. It's very easy when you have nothing biroroshe igihe ataco ufise to focus on the idea that you have nothing. kugushira amaso yawe kuri ico kintu ataco ufise. But remember, ariko wibuke your Father, data wawe your heavenly Father, Imana yawe yo mwijuru owns everything. afise byose n'ivyiwe. He owns everything. byose n'ivyiwe. Hallelujah. Hallelujah. And He can meet you with and meet your need. arashobora kuguha bijya ukeneye. So I am thankful this morning rero ndashima Imana mu kano gatondo for this opportunity once again to be with you kuri kano kanya mwanyuma yo gashoboye kubana namwe and to sense in you once again how rich you are. kandi niko ndumva kandi muri mwebwe ingene mufise ubutunzi budasanzwe. I have to say, for me personally, reka nabivuge jewe ubwanje I have my handkerchief in my ndafise hand, umushwaro wanje mu maboko yanje. and of course, at some time in this sermon, rimwe na rimwe muri mwe butumwa twavuga I will probably start waving this ndaza handkerchief. gutangura kuzungagiza umushwaro wanje. Maybe something a little crazy that I do. kumbure n'ikintu kisa nk'ikintu mengo ni gisa. But I also need this handkerchief, ariko umushwaro ndawukeneye maybe to kugira ngo dry nihanagure my eyes a little. yashu. Because it's strange in your life when you cry. Okay, kugira ngo mpanagure amosozi kuko ni ibintu bidasanzwe ubona umuntu ariko ararira. You know, sometimes you cry because you're sad. rimwe na rimwe urarira kubera ko ubabaye. Or you cry because you're disappointed. kumbure urarira kubera ko wahemukiwe n'umuntu. But sometimes you cry while you're laughing. ariko rimwe na rimwe urashobora kurira kandi uriko uratwenga. Have you ever cried while you're laughing? mbega uramaze kurira kandi uriko uratwenga. You know, you're so happy about the things of God ukaba unezerewe n'ibintu vy'Imana that you're crying ugatangura kurira ukora while you are amosozi laughing. kandi uriko uratwenga. Today, that is a kind of day for me. uno munsi ni umunsi wanje bimeze gutyo uno munsi kuri jewe. I came here in 2008 the first time, ubwa mbere naza ngaha ari mu 2008 and I stepped off of the aeroplane nururutse indege and my foot touched the ground. hama ikirenge canje kirakora ku isi y'Uburundi. At that time in my life, kiya gihe mu buzima bwanje Burundi was maybe, I think, about the 30th nation I had traveled to. ndibaza Uburundi kwari igihugu igihugu ca 30 nari ngiyemo. The Lord had opened many doors for me. Imana yarugura imiryango myinshi cyane ku bwanje. I have been in many nations for the name of Jesus. maze igihe nja mu bihugu vyinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. But when I set my feet on the ground at the airport, ariko igihe nashira ikirenge cyane honyoza ikirenge canje kuri aeroport y'Uburundi, something went through my spirit. hari ikintu cabaye mu mpemu yanje. And the Holy Spirit spoke to me. Mpemu y'Imana yavuganye nanje. Burundi belongs to you. arambwira ati Uburundi ni ubwawe ndabuguhaye. Maybe to some people that sounds strange. kumbure kuri bamwe bisaba kumenya ibintu bitangaje. And I can tell you that I don't even fully know what it even means. je noshobora kubwira ko sinatahuye n'ico binasigura. But each time I am here ariko igihe cyose ni ngaha in Burundi, mu Burundi, and especially in this church, cyane cyane muri no shengero, I feel like I am home. numva ndi waje muhira. Minivam Kogobe. Mine vame Kigobe. We were driving down the street, turaza mu ibarabara mu gatondo turaza mu ibarabara, and I could see, there's the place where we have to turn. naciye mvuga ntihajya turana niho tuzawukatira, naciye ndahabona. I love this house. Nakundi ino ngoro, I love this place. nakunda kino kibanza. And so it's always a little bit emotional for me. jewe nshitse ngamba numva afite ibigumbagumba byinshi cyane. But it's especially emotional for me today because my darling wife and my two daughters are here. ariko no munsi bisigumba byinshi cyane kubera ko umufasha wanje n'abana banje bari hano. When I first came in 2008, igihe naza mu 2008 bwa mbere,
my wife Amy and I had been praying, umufasha wanje Emi twari tumaze dusenga, how will the Lord open this door? ingene Imana yo kugurura umuryango. And at that time our children were very small. Cyage kico gihe abana bacu barakiri bato cyane. So she could not come with me. Ntiyashobora kuzana nanje. But this time, in this visit, she has come and two of my Ariko daughters. kino gihe unako yazananye nanje n'abakobwa bacu babiri. So for me, this is a day of celebration. Rero no munsi kubwanje n'umunsi wo guhimbaza n'amashimwe. That I can be with you, Kugira ngo nshobore kubana namwe, and I can be here with you with my kandi family. ndi kumwe n'umuryango wanje. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Mwakoze cyane. Now, let us look for a few minutes in the Word of God Reka rero mu minota mike dusiganye twinjiye mu ijambo ry'Imana. at the scripture that I would like to share with you this morning. Ivyanditswe nshaka gusangana muri kano gatondo, And I will make first a real condensed, ngerageze message. ndabishire hamwe gatoyi ndabikondanse. and then in the second service I will expand some Hama on this idea. muri deuxième kiti ndaza kuvyagura gatoyi. But you have to leave because other people are coming. Ariko nimureke gutaha uko abandi baca bazi. Oh, thank you, Jesus. Matthew 16, Matayo 16 verse 13 murongo wa 13 through 19. gushika ku 19. Pastor udusomera. Yes. Matayo 16 13 gushika 19. 16 gushika 19. Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo. Abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura turi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Amen. 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 Jesus is building his church. Yesu ariko arubaka ishengero ryiwe. Even pastor referred to this morning Na pastor yabivuzeho gatoyi when kuri all ibyo. of the newly baptized Igihe bajya babatijwe bashasha bari ngaha, he referred to the church of Jesus Christ yavuze kubw'ishengero rya Yesu Kristo. and the family of God. Aravuga n'umuryango w'Imana. These principles are very powerful. Ibi bintu byangenderwako n'ibintu bikomeye cyane. When we say the word church, Igihe tuvuze ijambo ishengero, we have many ideas of what that might mean. dufise ivyiyumviro vyinshi mbega ivyo bintu bivyoba bisigura iki. But imagine if you had never heard the word church. Iyumvire woba utarumva ijambo ishengero na rimwe. Imagine Wiyumvire you've never heard this word. nturigera ubyumva iryo jambo. The only word you know Ijambo ryonyene uzi is synagogue. kumbura ni synagogue. Peter and the other disciples Petero n'abandi bigishwa had never heard of Jesus even speaking about a church. ntibari bwumve Yesu ariko aravuga ivyerekeye ishengero. Each week they would go into the synagogue and Jesus would teach Kundwi bama bagenda muri synagogue Yesu akigisha, and heal the sick agakiza abagwayi, and do miracles. agakora n'ibitangaza. But he had never talked to them about a church, Ariko ntiyabwigera babwira ivy'ishengero that he was going to build something. ko yari agiye kugira ico yubatse. So on this day when he introduces this Uyu idea, munsi ariko arababwira iki ciyumviro ciwe, the disciples are confused. abigishwa barazazaniwe. What does that mean? Mbega ivyo bisigura iki? Jesus is building a church. Yesu ariko arubaka ishengero. This particular location, Caesarea Philippi, Iki kibanza ahabari Filipa was a well-known place of evil. hari ahantu hazwi nk'ahantu hakorerwa ibintu bibi. In that time in history, Muri kijya gihe muri kahise,
many people referred to that community abantu benshi birefera kuri rya komite nk'ajya aho hantu bari and babaye gave it a name, bahaye izina the doorway to hell. bahise umuryango uje kuzimu. It was so evil. hari ahantu hakorerwa ibibi, It was the doorway to hell. yari inzira yo kuja mu mahonero. I wonder about Jesus. ndatangara ingene Yesu They were maybe camped outside the city, kumbure bari muri kamp, bari ahantu bari hanze y'igisagara having their evening meal together, ariko barasangira ku mugoroba, and he begins to have a conversation with them. aca atangura kubaganiriza. And in the distance, hama kure he could hear the noises of this city, warashobora kumva abantu bavuga mu gisagara, the evil that was present there. ni ukuvuga ibibi vyahakorekera washobora kuvyumva. And the Bible says in verse 21 of this passage ariko biravuga ku murongo wa 21 muri kino gice nyene, that Jesus knew he was approaching the end of his earthly life. Yesu yaramenye yuko yariko ararangiza ubuzima bwe ngaha ku And isi. he knew in his spirit yarabimenye mu mpwemu that he yiwe had many things he needed to tell them about. yuko yari afise ibintu vyinshi ateza kubwira abigishwa He biwe. knew he had to tell them he was building a church. yaramenye yuko ateza kubabwira yuko ariko arubaka ishengero. And he used this setting, yakoresheje this location, arakoresha with ikibanza, the noise of evil hariho n'urwamo in the rw'ibibi background, inyuma yabo, to open the door of their understanding about a church. yugurura umuryango wabo wo gutahura ku vyerekeye ishengero. Jesus was wise. Yesu yari umuntu aciye ubwenge cyane. This was the perfect moment. aka kari akaryo kadasanzwe The cyane, timing was right. kandi wari umwanya wo. He knew that he had many things to talk to them about. yaramenye yuko hari ibintu vyinshi ateza kubabwira. He knew these would be things that would confuse them. yaramenye yuko ibintu bizobazazanira. He told them he was going to die. arababwira ati ndagiye gupfa. He told them he was going to rise from the dead. arababwira ati nzozuka mu bapfuye. These are things that we read and celebrate ibi ni about. ibintu dusoma kandi tugahimbaza tugashima. But to these disciples, it was brand new news. ariko kuri aba bigishwa yari inkuru shasha. They had to be somewhat shocked. barabaye shoke cyangwa barababaye baratangara. And in the midst of this conversation, ariko muri bino biganiro bakikora ganira, Jesus asks a question. Yesu arabaza ikibazo. So, my disciples, mbega bigishwa banje, who do men say that I am? mbega abantu bavuga ngo ndinde? And some said, you were maybe John the Baptist. abandi bavuga ati kumbure uri Yohana umubatizi You are yazutse mu Elijah or bapfuye, Jeremiah. uri Eliya, uri Yeremiya, umuvugishwa Yeremiya. Jesus was interested Yesu nawe arabaye in knowing what the disciples thought about what others thought. kumenya ivyo abigishwa nabo bamwiyumvirako n'ivyo abandi bamwiyumvirako. But he was also interested in knowing what the disciples themselves thought. ariko arabaye interesa ashaka kumenya ivyo abigishwa nabo bamwiyumvirako. So he says, now, who do you say that I mbega am? namwe muvuga ngo ndinde? And Peter speaks up. Petero arahaguruka aravuga, I know who you are. ndazuriwe, You are the Christ Messiah. uri Kristo Mesiya, You are the Son of God. uri umwana w'Imana nzima. Brothers and sisters, bene data bashiki banje, this is a powerful story. iyi ni inkuru idasanzwe, And there is a really important reason to see something in this story. kandi hari igituma kidasanzwe tugiye kora muri ino nkuru. I'm going to give you several quick Bible references. ngomba ndabahe amareferanse yo muri bibiliya makeyi gusa nyarutsa. Matthew 2:4. Matayo 2:4. Herod knew that a Christ was coming. Herode yaramenye yuko Kristo yaraje. The thought of a Christ coming troubled his spirit. Impwemu yiwe yarabuza amahoro kubera ko yumvise ko Kristo aje. In Mark chapter 14 and Matthew chapter 28, muri Mariko 14 no muri Matayo 28, the high priest asks Jesus if he is the Christ. umuherezi mukuru yarabajije Yesu aramubaza ko ari Kristo. In Luke chapter 3, muri Luka 3, people were thinking that John the Baptist was the Christ. abantu biyumvira ko Yohana umubatizi yari we And Kristo. John the Baptist said, no, someone else is coming. Yohana arababwira ati oya hari uwundi aje. In Luke chapter 4, muri Luka 4, the demons knew that he was the Christ. amadayimoni yaramenye ko yari Kristo. When he cast them out, igihe azirukana they said, we know who you are. turazi uriwe, You are Jesus the Christ, uri Yesu the Kristo, Son of God. mwana w'Imana. And in John chapter 1, muri Yohana igice cya mbere,
when Jesus first is gathering the disciples, igihe Yesu yakoranye abigishwa biwe ubwa mbere, Andrew, the apostle Andrew, Andre umwigisha wa Andre was a follower of John the Baptist. yari uwakurikira Yohana Baptiste, And John the Baptist began pointing to Jesus. hama Yohana umubatiza atangura kwerekana Yesu Kristo. This is the one you have to follow. Uyu niwe mukwiye gukurikira. And Andrew went and got his brother Peter. Ndereya acarazana mwene wabo Petero. And he said these words to him. Aramubwira amajambo. You have to come. This is the one. Nuze nuyu nyene turindiriye. He must be the Messiah. Uyu ateza kuba ari Mesiya. So you can see in the biblical story urashobora kubibona mu nkuru za Bibiliya that the idea that Jesus was the Christ, Yesu yuko yari Kristo, and that he was the Son of God, kandi yuko ari umwana w'Imana, had already been introduced byari byaramazwe kuvugwa even to Peter. na Petero, byari yarabibwiwe. But on this day in Caesarea Philippi, ariko uno munsi bari ngahe when Filipa, Jesus says, "Who do you say that I am?" Yesu arabaza mbega mwe muvuga ngo ndinde? Peter looks him in the face. Acarabara mu maso Says, bose, "I know who you are. ndazuriwe, You are the Christ, uri Kristo, my Messiah, Mesiya the wanje, Son of God." umwana w'Imana nzima. At this very moment, Uyu mwanya nyene Jesus did not even wait to hear what answer any of the other disciples Yesu gave. ntiyarindiye kurindira n'izindi nyinshi z'abandi bigishwa. You know, sometimes Urazi rimwe na rimwe you better be the first one to speak up. uze wamuba uwa mbere avuga mbere y'abandi. Hallelujah! Haleluya. When the world is asking for a testimony, Igihe isi iriko irasaba basaba barondera intahe, you better be the first one to speak up. uzoba uwa mbere haguruka avuge. And in that moment, Muri ako kanya Jesus looked at Peter Yesu araraba Petero and he said it something like this. aravuga ikintu kimeze gutya. He didn't just say, "Andy." Ntiyavuze ati Andy, He said, "Andy Fred Kennedy." yavuze ati Andy Fred Kennedy. He used his whole name. Yavuze amazina yose. Peter, son of Jonas. Yavuze ati Petero umwana wa Yona. Hey! Flesh and blood has not shown this to you. Ntabwo nabyo wabishuriwe n'amaraso. You did not get this N'umubiri n'amaraso. understanding by going to the synagogue. Ntabwo wabitahuye kubera ko wagiye muri sinagoge. I am so glad that you come to church every week. Ndaryohewe ko mwese muza mu ishengero misi yose. I am so glad that you come to church every week. Ndaryohewe ko muza mu ishengero misi yose. And I know Pastor Ame loves it when you come every week. Kandi ndazi Pastor maranezerwa igihe muje mu misi yose. You come for the fellowship, Muza worship. kugira ngo muhimbaze You come mutazi. for a greater understanding of the truth. Muza kugira ngo mutahure ukuri. But there are some things, Ariko hari ibintu bimwe bimwe, some revelations hari ishurirwa zimwe zimwe that come from the Father above. biva ku Mana Data wo mw'ijuru. And when they pierce into your spirit, Igihe byinjiye mu mpwemu yawe, you know things uramenya that ibi no one else can tell ata you. muntu n'umwe ashobora kubwira. This was such a powerful moment Ukakara kajya kadasanzwe. that Jesus looked at him. Yesu aramuraba. Simon, Simoni, son of Jonas, umwana wa Yona, you are blessed. warahezagiwe. Jesus gave the definition of blessing. Yesu yaratanze insiguro y'umugisha. It's one thing to be a disciple. Ni kimwe kuba umwigishwa, It's one thing to be a follower. kandi n'ikindi kuba ukurikira Yesu Kristo. But I want to be a blessed Ariko follower. shaka umuntu yahezagiwe akurikira I Kristo. want to be a blessed disciple. Shaka kuba umwigishwa yahezagiwe. How was it that Jesus was able to recognize this? Mbega ni gute Yesu yashoboye gutahura ibi bintu? For 3 years, Bamaranye imyaka 3 he had walked with these men. yagendanye n'aba bagabo bagendana nawe. Every day, Imisi yose living out the will of his Father. bagenda bavuga ubugombe bwa Data. Every day, Imisi yose early in the morning, going for prayer mu gatondo bagiye gusenga and getting
the heavenly download yama ariko aratereshaja ivyo mwijuru into his spirit. yariko aratereshaja Jesus said, I don't do anything except what my Father shows me. Yesu aravuga ati je naco nkora kiretse ico data nyeretse gukora. So when he asks this question, igihe abaza iki kibazo and Peter answered, Petero arishura, Jesus in the spirit Yesu mu mpemu yiwe knew that this did not come from Peter's knowledge. yaramenye yuko ibitavuye mu bwenge bwa Petero. He saw into the spirit of Peter, yarabibonye mu mpemu ya and he Petero recognized, arabitahura. yes, Ego that is what is happening to me every ivyo day. nivyo bama bimbakora nje igihe cose. And now I see it in one of my disciples. nanje ubu ndabona umwe mu bigisha banje You're getting the Father speaking to your spirit. uri kurakira data ikaravugana n'impemu yawe. Okay, now I'm going to shock you. ubu rero ngiye kubatangaza On this rock, kuri uru rutare it's theologically challenging. iki ni ikintu ca ni defi theologique. See, Catholics and Protestants have been fighting for years. abakatolika n'abaprotestani bamaze igihe What does this rock mean? mbega uru rutare bisigura iki? Yeah, it's a Peter. ni Petero Oh, it's Jesus. canke ni Yesu. And for hundreds of years, haheze imyaka ijana n'amajana all this fighting. hariho iyi ntambara hagati yabo. The devil loves it when Christians fight urazi satani arakunda igihe abakristo bagwana because it creates confusion. kuko biteza akajagari. Jesus was not trying to talk about this subject. Yesu ntiyariko aravuga iki kintu. He had just seen with spiritual eyes, yariko arabona no maso yo mu mpemu, in the spirit of one of his followers, mu mpemu y'umwe mu bamukurikira, something so dynamic hari ikintu cari dynamic, ikintu cari that he gikomeye. declared that man was blessed, yavuze aravuga ati uyo muntu arahezagiwe, not only because of the content, the subject of what the revelation atari was, kubera ko ivyo bintu vyari muri ico kintu cari cagaragaza iyo revelation, but he was blessed because of the source of that revelation. ariko yahezagiwe kubera source iyo vyava, iyo iryo yishurwa ryavuye, And the moment, ako kanya the nyene, very moment ako kanya nyene that he sees that in Peter, aca arabibona muri Petero, on this rock, kuri runo rutare I will build a church. kubaka ishengero ryanje. I know from many theologians what I'm saying. Oh, it's being recorded too, so. bariko barabifata hariya, ndazi yuko ku bateolojiye bamwe Many theologians would argue with me, bashobora kumpaririza, but I tell you, I believe this. ariko ibi ndavyizera, niko ndabikubwira. Jesus saw something amazing, Yesu yarabonye ikintu kidasanzwe, and he realized in his spirit, aca arabitahura mu mpemu yiwe, this is the moment. ati aka niko karyo nyene, This is the very hour iyi niyo saha for me to tell them about my church. kugira ngo ndababwire ivyerekeye ishengero I'm ryanje. building a church. Niko ndubaka ishengero, I'm building a church. niko ndubaka ishengero. You know, when you build something, urazi iyo urubaka ikintu you need materials. urakeneye ibikoresho. Hey, You need materials. urakeneye ibikoresho. You go to the store uragenda mu and iduka you purchase some bricks, ukazana amatafari, some wood, ukazana ibiti, because you have something you want to build. kubera urafise ikintu ushaka kubaka. Jesus, Yesu he knew he was going to build his yaramenye church. yuko agiye kubaka ishengero And in ryiwe. that moment, muri ako kanya nyene he saw, that's what I want to aravuga build my ati church "Ico with. nyene ugenda ubaka ishengero On ryanje, this rock I will build my kuri runo church." rutare niho nzokubaka ishengero." Who are we? mbega turi bande? We call ourselves the church. twiyita ishengero, We are the people turi abantu that Jesus wants to see the Father reveal himself to personally. Yesu ashaka kubona data yihishurira umuntu wese ugiti ciwe. That's the heart of this message. ubwo ni uwo mutima w'ubu butumwa. Where are you? Listen, this is 600 milliliters of water. aka ni agacupa gafise amamililita Hold on, amajana 600. because I'm almost done. ngomba ndangize muri nde gatoya. 10 o'clock. ni saa yine irageze. 600 milliliters of water. aka n'amamililita amajana 600 Can I y'amazi. pour this in Lake Tanganyika? nanakano gasuka mu kiyaga Tanganyika. Well, if I pour this inside Lake Tanganyika, nagasutse mu kiyaga Tanganyika ka, will the lake overflow Bujumbura? mbega ikiyaga co giseseka muri Bujumbura yose? Of course not. Eh?
Of course not. ntibishoboka. But can I put Lake Tanganyika inside this bottle? mbega cyane ushaka gushyira Tanganyika muri kano gacupa yose? No way. No, with our natural understanding. ntibishoboka no gutahura kwacu k'umubiri. Petero, Petero, I know you're only a little rock, ndazi urakatare gatoyi, but I'm going to put a mountain urakabuye gatoyi inside you. ariko ngiye gushiraho umusozi muri wewe. You see, when you see a mountain, igihe ubonye umusozi you can see many tiny little rocks inside of a mountain. urashobora kubona hari amabuye menshi ku But when you musozi, see a tiny little rock, ariko igihe ubonye akabuye gatoyi, do you know there is a mountain in there? mbega uramenye ko hari umusozi muriko. Jesus stood with the woman at the well, Yesu yagwanye na mugore yari talking to her about water, ariko aramubwira ivyerekeye amazi, and she was confused. yarazazanye wa mugore, She thought he was talking about this. yibaza ngo ikavuga aya mazi aya. He said, no, Oya, I have a river. ndafise uruzi, I want to put it inside you. shaka ndarushire muri wewe, ndarusuke muri wewe. Father, I thank you. Data ndagushimiye, You are looking for a people uriko urarondera abantu with whom you can build your church. ushobora kubaka ku ishengero ryawe, People who are receiving directly from you, Father. abantu bashobora kwakira bivuye kuri wowe Mana, People who realize that even if they're a tiny stone, abantu bashobora gutuma ntara utuye dutoyi, the mountain lives in them. uyu ku musozi munini uba muri bo, Even if they're only a tiny cup, naho baba agakombe gatoyi, the river of God is flowing through that cup. uruzi rw'Imana ruriko ruruzura rusuka muri bo. Open our understanding, Lord. Mana wugura ugutahura Give us kwacu, revelation of who we are. uduhishurire Mana abo turi, Make us a church that hell is afraid of. utugire ishengero Mana, In Jesus' name. mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Mana ibahezagire.